twe twarabajije ko hariho uburyo bazoduha butari igikombe batubwira ko ari session ya mbere bati izokurikizwa ko biteguye ikombe avec enveloppe kubera ntibashoboye kumobiliza amafo gushobora kugira valeur y'iyi coupe mugabo barifuza nk'ama société internationale amwamwe babanze kusibla nka zimwe za telecommunication za Vodacom n'izindi bava ko mwaka hazogira ibahasha ijana n'igikombe ariko ubuye twarashizemwo tuzana agaciro k'igikombe gusa nta mafaranga twarose mugabo agateka kararyoshe n'igikombe gifite agaciro. Niteka ku Burundi niteka ku migwi yaserukiye Burundi bari ibiri niteka cyane cyane ku mugwa Remesha wabaye wa mbere ugatsinda imikino yose kuri yose niteka kuri je nyene kubera ni n'amahigo kuba nserukiye Burundi hanze tugatwara igikombe ca Juillet 2024 c'abana ba U16 tugatwara igikombe ca East Africa Basketball Championship Club competition ibereye Nairobi y'ubuye urumva umwaka umwe iyo muwasoni nziza cyane gose izi nkino zitanze ivyigwa nka bitatu kuri jewe icambere nuko abakinyi b'abarundi aho bita local players barahigiye ko bashobora gukura n'abandi igabere basohotse bagakina inkino nziza bakitwara neza muri bamwe bakaba mbere n'abakinyi bakomeye batogwa muri batanu ba mbere batoye muri competition babiri n'abarundi Landry na Guibert muri ama prix individuel witwaye neza mu gutora imipira hejuru robo ni Steve Sumizi nkaho byerekana yuko muri abarundi batatu tugize equipe nationale tuba dufise abakinyi bakomeye cyane bashobora kwigenza neza. Ikindi kibuga cya kabiri ni cyuko twize kwa handi basketball iri kiraduza urundi rwego mugabo yuko uburyo budakwiye abarundi bwakina bari kudutsinda mugabo buhinga twe turabufise cyane gose. Hanyuma kiri cya gatatu nabonye nuko twakuye ivyigwa byo kwiga ingene bategura championnat international tunganijwe na FIBA tukamenya amategeko mbere n'ingene nk'abakinyi bazokwambara ibyahindutse ingene media za gukora kugira duze sponsoring n'ibindi dushobora kwigira ku championnat international utari umwanya wo kumenya iyi championnat yasaba yuko tushira abanyamahanga babiri gusa uba ko mu gutegura kwitegura kurondera abanyamahanga ikeneye abandi 9 arabaloko byaje dusaba ukwezi ko gutegura ingene turondera abaloko benshi bafise capacité zo kuduga rero biduhaye cyo ko mu myaka izoza dushobora kuduza abaloko mugaba bagakora abanyamahanga bahagenda baragabanuka mugo dufise abaloko bakomeye baduze buryo abanyamahanga kenshi baza kugira bigishe bigigwe ko ivyo bakora abaroko bashobe kubimenya turibaza yuko ko federation yamaze kumvikana ko abanyamahanga batanu mu mwaka uza abo baroko indwi bazoba bakina nabo bazogerageza kuduza uburyo bokina neza n'ubuhinga bagashobora kugira symbiose kuko iterambere rya basketball ntihagaze ku muntu individuel ihagaze kuri systeme yose twebwe twabitanguye kare ko mu kirundi cy'umugani ngo iza kurisha yera ku nama ukuvuga ko dufise ama academy dukura mwaro ku baduga nta mukinya zo gukina muri ba senior atahereye kuba ari mu U14 yava kuri U14 akaja U16 U18 U20 bakaduga rero ayo ma academy cyafasha no kugira ngo abakinyi berekana bagume baduga bafashe ko ikibanza hejuru abo basumizi Steve bariko barakina mu myaka yeze barabakinyi bari hasi cyane ko nk'abana bo muri B muri 2014 mugaraba ngubu aseruka mu karere bamurondera umukinya kina neza abari kwisi abari kuri map ibisanzwe rero ko umurondera uravye uzo gusubira ukategura aho ntazo gusubira vuba kugira ngo myaka ibiri abafise umuramplaça ntago ari muri saturation agomeze systeme ya basketball muri saturation kuri poste yiwe kuko n'abakinyi bahande barifuza kuza mu Burundi mbere ko tumutabaze gituma tubagara abandi ahubwo bakaza gusubira bafise niveau n'inyabwa tubo tubabambe twe nkaho dufise turasanganywe nabo bakubwira amakungu yuko bakinyi bose baremesha bakinyi championnat bifitanye amasezerano yo gushika mu myaka izoza uvuga yuko twe turizeye yuko ubu twayitwaye twongeyemo babiri Guibert na Landry gusa ha mu gucumira neza urabandanya
kandi strategie twateguye kera twavuga tuti ibi tubizi kuva muri juillet batubwira tugira ni indoto bagaje abaye realite twatwaye igikombe uburyo buza inyuma y'ibikorwa uragira plan d'action ukarondera budget mu nyuma ufise strategie marketing na strategie de développement du basketball muri club yawe uburyo buraboneka burya mu ntango kenshi bashobora gukora utavuga ngo inyungu ubwo nyene ariko uzoyironka mu nyuma nibaza yuko natwe rero nko turakora ntabari kwibaza ko mu myaka 3 gusa twije 2021 tugoshika ngo twari ikomesha karere k'ibihugu 11 uvuga yuko rero n'uburyo budutanga sibuke mugabo uratuma kenshi tuvuga tuti nitwogira bwinshi cyane ko turabona aho tuzogera mugabo tugenda turashiramo mu isemo buke tukiza ko bizogenda neza imigwi yadusinze yadusubije strategie zo recruitment ku aspect amwe yagera muri playoff nayo dutinya ubu natwe amanyeri yakoresheje tuzoyiga ko twaronse na valeur yongeye ku mugwi tegure neza mu mwaka uza turaba dufite amafaye abatugora tubarekure abo dukeneye tubazane hanyuma tugira umugwi ushobora kugira defi yo gutwara igikombe muga n'ingwano murazi ko nabandi baticaye ibyo byo ngene novuga